biheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ku bijanye n'abantu baba bakuwe mu mabanga ya leta bagashobora kuronka akazi mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu cyane cyane mu bikorera utwabo. Twibaza ko ivyo yavuze ari ibintu bihonyanga uburenganzira bw'abarundi, binahonyanga amategeko tutibagiye ibwirizwa shingiro. Birazwi yuko iyo umuntu yakuwe mu kazi kiwe ashobora kuba yakoze amakosa atandukanye, ariko bishoboka ko n'umuntu akurwa mu kazi ka leta cyane cyane nk'abantu baba bahawe amabanga ku kwizigirwa n'ingingo yafashwe n'abategetsi. Abo bantu iyo ubwo bwizigirwa butakihari bishoboka yuko baheza bagakurwa mu kazi. Ni ibintu bisanzwe cyane. Ikintu kidasanzwe ni ingene umuntu yakuwe mu kazi umukuru w'igihugu ashobora kubahuka kuvuga yuko uwo muntu atahandi hantu yoshobora kuronka akazi. Bisigura yuko umuntu baba bagomba kumuhana kabiri gatatu canke kane, ariko ikosa yakoze kumure ryoba rifise amategeko yarihana. Uko kumukura konyene gushobora kuba ari igihano, ashobora no kuronka ibindi bihano vyatekanijwe n'amategeko. Muga ntivyumvikana ingene umukuru w'igihugu ashobora kubahuka kuvuga yuko umuntu atahandi hantu yoronka akazi. Tukibutsa yuko iyo umuntu ariko akora akazi ntagakora kubwiwe wenyene, haba hariho n'umuryango wiwe. Ntivyumvikana ingene umukuru w'igihugu yadukana ingingo nk'iyo yo kuvuga yuko umuntu ngo yakuwe mu mabanga ya leta atahandi hantu yosubira kuronka akazi. Twe tuvuga tuti umuntu yakuwe mu mabanga ya leta yakoze amakosa nahanwe hisunzwe amategeko agenga akazi aba yakora. Hambavu y'ivyo nta kindi gihano na kimwe ashobora kuronka. Kira noneho ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'amasezerano Uburundi bwateye ku mukono, nta namwe bavuga yuko umuntu ashobora guhanishwa igihano c'uko atazosubira gukora akazi mu Burundi. Bisigura yuko vyavuzwe n'umukuru w'igihugu ntivyisunze amategeko, ntivyisunze ibwirizwa shingiro. Tukamusaba yuko ivyo bintu yobisubiza iyo yabikuye, yoreka gutoteza abo bantu baba bakuwe muri ayo mabanga. Narya tuzi yuko abantu bakurwa mu mabanga kenshi bayakugwamwo kubera bashobora kuba kumbure hariho imvu za politike zitumye bayakugwamwo, shobora ugasanga habayemwo n'ukurenganywa. Iyo rero umuntu bamukuye mu mabanga bakaca bavuga yuko atahandi hantu azosubira gukora, ico ni igihano kirengeye cane, ni igihano kitumvikana, ni igihano gishira gitera ingorane mu miryango y'abantu. Tugasaba yuko mwene izo ngingo z'igihutihuti zitusunza amategeko zitabereye ku mukuru w'igihugu, ari naco gituma dusaba yuko yoba uwa mbere mu kubahiriza amategeko, mu kubahiriza ibwirizwa shingiro no mu kubahiriza uburenganzira bw'abarundi. Abantu bagakurwa hisunzwe amategeko, bakoze ivyaha canke amakosa bagahanwa hisunzwe amategeko. Mugabo hambavu y'ivyatekanijwe n'amategeko abantu ntibagire ibindi bihano baronka.